Igisabisho ca Yeriko. Igisabisho ca Yeriko. Igisabisho ca Yeriko muri paruwasi ya Mukizamweranda Munyakabiga. Bavukanye intore z'umukama. Paruwasi yacu ya Mukizamweranda Munyakabiga yongeye kudutegurira akaryo keza ko guhura n'umukama muri ca gisabisho gihambaye cane kandi cuzuye ububasha ca Yeriko. Ico gisabisho gitegekanijwe ku ciyumviro c'imikiro kigira kiti umukama azokwamara umwami we mana yawe uko ivyaro zizogenda zirakurikirana. Ngaka kakaryo keza ko gusaba umukama ngo abomore impome zose zizibiye amerekero y'ubuzima bwacu abana b'Imana babone kwidegemvya. Ngiki cagiye ceranda kandi kiroranye co gusaba no kwakira imihezagiro y'ubwoko bwose umukama yaduteguriye muri uyu mwaka dutanguye kandi tuyironke umurava. Nguyu wa mwanya mwiza uwo gusaba ngo ububasha bwo mwijuru bushunguruke kandi budutwikire maze busambura imigambi imitego n'ibikorwa vya sekibi bitunyaga imihezagiro umukama yatugeneye muri uyu mwaka dutanguye. Iki ni igihe kidasanzwe co gusaba amahoro n'umwumvikano mu ngano mu miryango yacu maze abavyeyi bavyara baheke ibibondo bikurana ubwenge n'ubwitonzi abageze mu bigero nabo bashinga izabo imiryango y'ubuzi yuguruke abagwayi ku mutima no ku mubiri nabo baronka urukiza rukomaka ku mukama we muganga ruta abandi bose. Bakristu bavukanyi kaze mwese tuduge ku murambi w'umukama twage hasi twambaze rurema adukingira ibiduhanamiye byose ivyo tuzi n'ivyo tutazi ububasha bw'ukuboko kwiwe bwigaragaze mu buzima bwacu aronse amahoro Burundi bwacu n'isi yose n'ibindi vyiza byose Imana itugabira kubera impuhwe n'urukundo dufitiye. Ico gisabisho gitegekanijwe kuva ku munsi wa gatandatu itariki 24 z'ukwezi kwa mbere muri uno mwaka gushika ku munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa mbere muri uno mwaka kuva isaha 12 z'umuhingamo inyuma y'inkuka ya misa ku mugoroba. Bakristu mwese ba paruwasi ya Mukizamweranda ya Nyakabiga namwe mwese muba mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho sidukane niyonka tuduge ku murambi w'umukama twage hasi twihweze ubwiza bwiwe nawe turasire ku muco wiwe nk'akariteguriye kutugirira neza. Namwe bakristu mukwiragiye mu madiyoseze agize igihugu cacu eka mbere no kw'isi yose canke mwebwe mwese bitazokunda ko mushika kuri paruwasi yacu ya Mukizamweranda yo Munyakabiga kubw'imvo zitandukanye erega imigisha n'imihezagiro vyo mwijuru bizobashungurukirako. Muradukurikirana ikibiriraho kuri Radio Maria Burundi no ku mbuga ngurukana bumenyi za paruwasi yacu arizo YouTube, Facebook na Zoom meeting. Haleluya! Kristo ni muzima. Ni vy'ukuri ni muzima.